Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze hakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Aloyizi Baricako avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu manga gikeneye gushayurwa. Umukuru w'umugambwe Ranake Aloyizi Baricako amenyesha ko amagorwa igihugu c'u Burundi kirimwo yobazwa umugambwe CNDD FDD ukwije imyaka 20 uyoboye igihugu ariko kikaba kiri mu manga. Kubwiwe akaba avuga ko umugambwe CNDD FDD wari ukwiye kwigira kuri leta ya Tanzania aho Perezida John Pombe Magufuli yateje imbere igihugu mu myaka 5 gusa, ariko CNDD FDD ikaba itwaye imyaka 20 Uburundi bukaba bugeze aho umwansi ashaka. Ibi yabishikirije kuri uwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu mu Kakaro 2024 mu ntara ya Gitega inyuma y'umwiherero w'iminsi 2 ku rwego rw'igihugu. Nayo mu yandi makuru kandi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko Leopold Hakizimana aherutse kugenwa n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe kurongora umurwi w'abashingamateka b'umugambwe CNL yamenyesheje ku munsi w'ejo ko Agathon Rwasa yananiwe gutunganya ivyajejwe hakaba arico gituma yasubirijwe ku burongozi bw'umukuru w'umurwi w'abashingamateka ba CNL kandi ko kuba baramukuye hata amategeko yahonyanzwe. Leopold Hakizimana yibutsa abashingamateka 18 ba CNL baherutse kwandikira umukuru w'inama nshingamateka bamusaba kutemera ikurwa rya Agathon Rwasa ko bose bakiri mu murwi w'abashingamateka ba CNL kugeza bamenyesheje ko bikuyemwo muri uwo murwi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru ndi bugushikirize ngaha kuri no mbonesha kure nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo asabwa gutanga imihoho ku neza akabisaba bishoboye. Ibi vyakaba hari ibishikirizwa na Athanase Karayenga, umumenyesha makuru w'inararibonye akaba akurikiranira hagufi ivya politike y'u Burundi. Athanase Karayenga asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza akabisa Agathon Rwasa canke Frederic Bamvuginyumvira. Ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye ni Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwa kane mu Kakaro 2024 mu gihe igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bidasanzwe mu bisata nka vyose vy'igihugu. Umumenyesha makuru w'inararibonye akaba akurikiranira hafi politike y'u Burundi abona ko ikintu gishobora gukiza igihugu muri kino gihe hari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho hama akabisa ababishoboye, aho avuga ko Agathon Rwasa canke Frederic Bamvuginyumvira boca barongora igihugu mu kiringo cumvikanywe ko kugira habeho gutegura amatora yo gutora indongozi nshasha. Ibi akaba yarabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye ni Radio Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwa kane mu Kakaro 2024 nk'uko narimejeje kubikubwira. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ibiganiro bigiye gutangura hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda kimenyesha ko citeguriye kuganira n'igihugu ca Kongo mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vy'umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe yamenyesheje ejo ku munsi w'Imana ko ibiganiro biza vyatanguye hagati y'icegera c'umushikiranganje w'imigenderanire ya Kongo Gratien Yamba ndetse n'abashikiranganje b'u Rwanda i Zanzibar muri Tanzania. Abo bashikiranganje bose baganiriye berekana ko bafise ishaka ryo gutorera umuti ibibazo biri muri Kongo. Hakaba harafashwe ingingo ko hagiye kubandanya ibiganiro bishingiye ku masezerano y'i Rwanda n'i Nairobi.
isayo gusa. Ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo burambuye, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Aloyizi Baricako avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu manga gikeneye gushayurwa. Umukuru w'umugambwe Ranake Aloyizi Baricako amenyesha ko amagorwa igihugu c'u Burundi kirimwo yobazwa umugambwe CNDD FDD ukwije imyaka 20 uyoboye igihugu ariko kikaba kiri ku manga. Kubwiwe havuga ko umugambwe CNDD FDD wari ukwiye kwigira kuri leta ya Tanzania aho Perezida John Pombe Magufuli yateje imbere igihugu mu myaka 5 gusa, ariko CNDD FDD ikaba itwaye imyaka 20 Uburundi bukaba bugeze aho umwansi ashaka. Ibi yabishikirije kuri uwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu mu Kakaro 2024 mu ntara ya Gitega inyuma y'umwiherero w'iminsi 2 ku rwego rw'igihugu. Mu gihe umugambwe Ranake urongowe na Aloyizi Baricako wari umaze mu mwiherero w'iminsi 2 ku rwego rw'igihugu, umukuru w'umugambwe Ranake yarashikirije ko Burundi bugeze aho umwansi ashaka bukeneye uwo bushayura. Hari kuri uwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu mu Kakaro 2024 mu ntara ya Gitega. Aloyizi Baricako yamenyesheje ko ibihe Uburundi burimwo bikwiye kubazwa umugambwe CNDD FDD ukwije imyaka 20 uyoboye igihugu ariko bukaba bugeze aho umwansi ashaka. Umukuru w'umugambwe Ranake yavuniye akagohe umugambwe CNDD FDD gufatira akarorero ku gihugu ca Tanzania aho Muhisi Pombe Magufuli yateje imbere igihugu ca Tanzania mu myaka 5 gusa, ariko CNDD FDD ikaba ikwije imyaka 20 igihugu kiri mu manga. Igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bijanye n'ubutunzi aho igitoro gisigaye ari ikibazo mu gihugu, amafaranga y'agaciro, umuyagankuba, isukari. Ibi bikaba vyarasubije inyuma ubuzima bw'abanyagihugu, mbere n'igihugu kigira igihengeri mu vy'ubutunzi. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho ku neza akabisaba bishoboye. Ivyo akaba ari ibishikirizwa na Athanase Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba akurikiranira hagufi politike y'u Burundi. Athanase Karayenga asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza akabisa Gatorwasa canke Frederic Bamvuginyumvira. Ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradiyo Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri ubu wa 4 mu Kakaro 2024. Mu gihe igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bidasanzwe mu bisata nka vyose vy'igihugu, umumenyeshamakuru w'inararibonye akaba akurikiranira hafi politike y'u Burundi abona ko ikintu gishobora gukiza igihugu muri kino gihe hari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho akabisaba bishoboye, aho avuga ko Rwasa Agato canke Frederic Bamvuginyumvira boca barongora igihugu mu kiringo cumvikanyweko kugira habeho gutegura amatora yo gutora indongozi nshasha. Ibi hakaba yarabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradiyo Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwa 4 mu Kakaro 2024. Nk'uko Athanase Karayenga abishikiriza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho hashobora gukira ibintu vyinshi kandi abarundi n'amakungu bakazobimwubahira. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yokwanga gutanga imihoho, Athanase Karayenga avuga ko abarundi atari abana bazomenya ico gukora, kuko umutegetsi yama akenera umunyagihugu gusumba uko umunyagihugu akenera umutegetsi. Kubwiwe akaba avuga ko abarundi bafise ububasha bwo kumubogoza kandi ariko bikwiye kugenda kugira ngo Burundi busubirane iteka bwatswe na Evariste Ndayishimiye inyuma yo kubahemukira. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Cibitoke 3 mu bimba inzahabu mu Kinyegero bapfuye baguweko n'umusozi. Abimba inzahabu batari munsi ya 3 barishwe n'umusozi wasenyutse ku muhingamo wo kuri uwa 5 wa 28 Ruheshi kw'ibarabara ry'indwi ryo ku mutumba Rusororo, ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Buramatari w'iyo ntara Kareme Bizoza hasaba abarongoye kwinjira mu makoperative azwi n'amategeko. Iryo bara ryaguye hafi isaha 8 z'umuhingamo kubw'amasoko yaho nyene.
avuga ko abo bantu bari bamanutse ku metero nyinshi cane mu kinogo barondera inzahabu. Isoko mu vy'umutekano ryavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru rivuga ko indwi muri abo bimba ubutare bashoboye gutabarizwa. Abo barakomeretse bakaba bariko baravurirwa muri bimwe mu bitaro vyaho nyene. Uko akaba ariko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro ku rugero rwo hasi. Abo bakaba bababazwa nuko abo bimba inzahabu bakora badakurikije amategeko, ata bikoresho bafise canke ibindi vyo kwikingira. Abimba inzahabu mu kinyegero bafise umugenzo wo kwinjira mu bice vyimbwamwo n'amakoperative yemewe mw'ijoro. Abarongoye ayo makoperative basaba abajejwe umutekano n'intwaro gufata ingingo zo guhasha abimba badakurikije amategeko. Buramatari wa Cibitoke aravyemeza. Kareme Bizoza asaba abarongoye kwinjira mu makoperative n'amashirahamwe azwi mu ntumbero yo kwirinda ibihano no kugira ngo imiryango yabo izoshumbushwe mu gihe habaye amasanganya. Cibitoke womenya ko ari imwe mu ntara z'Uburundi zirimwo ibirombwe vyinshi vyimbwamwo inzahabu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.